Mu nkundire dusoma umugani n'amajambo dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Mariko 11 murongo wa 12 turamanuka hepfo dushikane ku 14. Bukeye bamaze kuva i Betaniya yumva arashonje, akiri kure abona umusukoni uri kw'amababi, arawegera ngo kumbure yogira icyo awusangako. Awushitseko ntiyagira icyo awubonako atari amababi, kuko kitari igihe cyo kwama c'umusukoni. Arawubwira ati ntugapfe hari uwuriye ku nsukoni zawe uhereye ubu gashitsa ibihe bidashira. Abigishwa biwe baravyumva. Ndashaka dusangira ijambo rivuga ngo inkurikizi zo gutotahara ntiwama ivyamwa. Gutotahara bijana no kwama ivyamwa, kuko umuntu wese agiye mu murima wiwe akabona umurima uratotahaye, ivyizigiro directement bica bimuzamwo bivuga ngo nzokwimbura umwimbo mwiza. Rero nta bintu bijanye no gutotahara bitafatana no kwama ivyamwa, ntibibaho. Duhejeje gusoma amajambo y'Imana ukuntu Yesu yariko aragenda aje i Betaniya, hanyuma ngo akiri kure azabona igiti gisakaraye ngo cyari igiti cy'umusukoni. Yesu agenda aranyaruka kuko ngo yarashonje, acagenda aranyaruka ngo ivyo ari byo byose kijya giti mbonye ajya amababi, ivyo ari byo byose ntihabuzemwo insukoni zomara inzara. Agenda ariruka, Yesu arangamije mu giti asanga nibibabi gusa bitagiramwo icyamwa na kimwe. Yesu arababara ubwo nyene acaravuma uwo musukoni ngo ntugapfe wongeye kwama ivyamwa. Usomye hepfo burya bukeye bwaho barenganye bagiye basanga cumye. Burya kutama ivyamwa birafise inkurikizi mbi cane. Muri aya majambo turavyumvise, yaravumye igiti kitama. Negira ndakubwira yuko na n'uyu munsi Yesu aturavye turaha mu nzu y'Imana, Yesu aturavye turi amashami ari ku muzabibu w'ukuri ari we Kristo Yesu. Aturavye akabona turatotahaye, aturavye yatuziga ko ivyamwa vyiza. Mu yandi majambo nagiye gusanga Yesu arasonza ivyamwa vy'umuntu, agasonza ko wama ivyamwa, arashonje ko wama ivyamwa vyiza byo kwihana, arabishonje arabinyotewe.